Ishirahamwe FDPDH Mutabazi bariyamiriza bashimitse igitero giheruka kubera igihanga kigahitana ubuzima bw'abantu 9 abatari bake nabo barakomereka. Muri iryo shirahamwe nyene barasaba ko leta yo kwitondera ivyo kwegeranya umwimbu w'abanyagihugu no kugura mu ntumbero y'uko rero ngo vyoba ku nyungu ya bose. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Severe Bagorikunda icegera c'umukuru w'iryo shirahamwe. Hari rero kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, reka tumwumvirize. Ishirahamwe FDPH Umutabazi muri ritangazo rishatse kumenyesha abarundi n'amakungu ibikurikira. Ishirahamwe ririyamirije givuye inyuma ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu biburinga kandi bari basanzwe bibereye no mu zindi ngorane, bigatuma hapfa abantu benshi abandi bagakomereka, ivyabo bigasahurwa. Ishirahamwe rero Umutabazi ryongeye gusaba umuntu wari we wese afise ikintu asaba ko yogisaba abicishije mu nzira y'ibiganiro vyubaka. Ubwa kabiri, ishirahamwe FDPDH Umutabazi ryakiranye igishika ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo barenga 500 bagirizwa ivyaha bito bito canke abahejeje ivya 4 vy'umunyororo bari baciriwe. Ishirahamwe rero rirashigikiye cyane utwigoro tw'umukuru w'igihugu tujanye no kugabanya ivyo bitigiri biri mu mazu yibohero, maze tukamusaba ko ico gikorwa cobandanya no mu yandi mazu yibohero kugira ngo hasigaremwo ibitigiri vyagenewe izo nzu, gutyo ahasigareyo abagirwa n'ivyaha bikomakomeye. Ishirahamwe rero FDPH Umutabazi riciye ribonerwaho no gusaba ibi bikurikira. Kuri leta risaba ko ivyo bikorwa vyo kugabanya abanyororo bobandanya babikora no mu yandi mazu yose. Ishirahamwe FDPH Umutabazi rirasaba kandi leta ko yosubira inyuma bakaraba mu mategeko agenga abanyororo n'amabohero. Itegeko ryo muri 2013 ryerekana ingene abanyororo bafise ivyaha bito bito batoja mu mazu yibohera, ahubwo bohabwa ibikorwa maze bagakora ivyo bikorwa vy'ingirakamaro bigaheza bikinjiriza leta, hama nabo bakaba bakoze uwo munyororo batiriwe baraja gufungwa. Ikindi dusaba leta nuko mu gihe baba bariko baragira intonde z'abahejeje igice c'umunyororo canke c'aboronka ubwo burenganzira bwo kugabanirizwa umunyororo, ko cogogwa mu bugwaneza atawanja wangura atakumira rigiyemo. Ikindi naco nuko leta yokurikirana aba banyororo barekuwe bakabafasha mu bikorwa vyo kwiteza imbere, maze ivyo bikorwa bikabafasha kumenyerana nabo basanze mu kibana. Ikindi naco leta yoraba ingene isubira gutunganya neza urudandazwa rw'ivyimburwa by'abanyagihugu vyegeranywa bikegeranirizwa mu kigega anagesa, kandi badaharuye neza ivyo umurimyi aba yarakoresheje
mu kumushingira igiciro. Tugasaba ko leta yobisubiramwo maze ikareka ibiciro vy'ibidandazwa bikagengwa n'ukugene biri ku isoko, kimwe bita mu gifaransa la loi de l'offre et de la demande. Ishirahamwe rero FDPH umutabazi rirasaba abanyororo barekuwe ko bokwijukira ibikorwa vy'iterambere mu miryango yabo, bagaheba amarigara, bakivangura n'utugwi hava tubosha nabi, maze ugasanga bitumye basubira kugira amakosa, bagaca basubira mu munyororo. Ku bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, eka mbere n'abo mu kibano, ishirahamwe FDPH umutabazi ribasaba kwakira abo bavuye mu munyororo, babakirana urweze, babafashe kwiyungunganya mu kibano no kwiteza imbere. Ishirahamwe rero FDPH umutabazi rirangiza ryongera kwemera ko ivyo ryishinze byo kurwanira agateka kazina muntu no guteza imbere abanyagihugu tazorivirirako gushika ribonye ko abanyagihugu bashikiriye ineza bama bariko bararondera. Severe Bagorikunda haranishura kandi ku bibazo bitari bike by'abamenyesha makuru. Dusubire tumwumvirize. Uwa mbere yabajije ati mbega muravye ibi bitigiri vy'amajana 5 vy'abanyororo bakuwe mu mabohero hirya no hino bakaza kurekurirwa mu Rutana, ati mubona bikwiye? Mu Kirundi baca umugani bati intango y'ubuhanza n'amasoso. Ko leta yamaze kubona yuko hategerezwa kubaho igabanywa ry'abari mu mazu y'amabohero, hama bakaba bagize intambwe yo kurekura igitigiri cyaba amajana 5, turibaza yuko ari intango. Hama mukaba muzi yuko uko iminsi igenda irahera hari abagenda barakwiza icakane c'umunyororo wabo. Niki rero twasavye tuti bariko baragira intonde z'abakwije icakane bo bigira bataravye nkunzi, maze ku ntambwe igira kabiri hakazorekurwa abarengaba. Ica kabiri mwavuze muti nikijanye na anagesa ko leta igura umwimbo w'abanyagihugu hama igacigaruka ikawugurisha. Mu bisanzwe leta icijejwe nukuraba yuko iriko iraherekeza abarimyi mu kugwiza umwimbo. Iyo rero leta ifashe ingingo hama ikabona iyo ngingo irashobora kuzanira neza abanyagihugu, cyane cyane iki tuvuga c'abarimyi, twe twagira tuti vyari vyiza. Mugabo ico twasavye leta nuko yoraba ko vy'ukuri iki giciro bashingira umurimyi kiba kijanye n'inguvu aba yarakoresheje, hanyuma bahejeje kuziraba vyiza bovugana n'abarimyi, abarimyi bakerekana uburyo bakoresheje, hanyuma bakumvikana na leta, ati leta nayo ikagira iti ko umwimbu ungana gutya muragurishe ku giciro kingana gutya, mugabo ntize kugura kugira ibike hama ngo icigaruka yongere igurishe inyuma y'amezi 2 y'amezi 3 kandi ku giciro yo yiyumviriye. Ico rero nico tuvuga tuti leta
nikurikirane ivyo ikora bijanye n'inyungu z'abanyagihugu, baje barabiganirako ku neza y'abanyagihugu no ku neza yayo. Ikibazo ca gatatu bati ibitero bigize iminsi biba, ati mwasavye ko bogira ibiganiro. Twebwe mw'ishirahamwe ry'iwacu tugira tuti agateka kazina muntu kubahirizwe. Burya agateka kazina muntu kubahirizwa iyo umuntu abona mu vyo akeneye vyose, ivyo afitiye uburenganzira abironka atankomanzi. Mugabo mu gihe abona ivyo akeneye canke ivyo asaba leta ibimuha nabi, naho haca hava ivyo vyo gushavura, ugasanga habonetse abafata ingingo zo kwiyahura, bajya bagira bijya bitero n'abiyahuzi. Tukagira rero tugasaba leta tuti hako birinda bishika hiyo hose, leta nizirumviriza bose,